Hari abantu benshi bifuza kumenya ukuntu woteka utwo kurya tuba turyoshe cane, ukaba ufise amafaranga ariko ugasanga ibintu ushaka guteka biriko biragucanga, ugasanga utangura kwandikira abagenzi bawe ngo mbega ngo ndafise inkoko, ngo ndafise ifiriti, ngo ibiraya, ngo ndafise ngo ibitunguru, ngo muga ngo simbona ukuntu ngo nobiteka, ngo noteka inkoko iryoshe, ngo nkayigira ngo nkaza kuyikoza umuceri. Guys, iyi video ugiye wicare utore agatebe wicare, ugiye kuraba ukuntu ushobora gutegura inkoko neza, ifiriti, umuceri ukabirya kandi ukumva ko biryoshe. Hari umunsi usanga nyene vyagenze neza, imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, uwo munsi ukavuga ati reka no munsi shaka kurya neza, ukavuga ati shaka gukoza agasarade, mbe nobigenza gute, ugasanga nyene vyagucanze. Iyi video igiye kubikwereka vyose. Okay, twagiye. Witora agatebe wicare hanyuma twige ukuntu twokwiga guteka ibintu bimeze neza. Dufise ibiraya, urabikatagura ukatugira udufiriti nyene turya duto duto, nawe uca utubona. Ivyo birangije ico uca ukora uca ubishira mu makoto. Aha twakoresheje ivy'ikizungu mugabo vyose ni nka kurya nyene utereka mw'ipano canke mw'isafuriya. Ibinya ntibigukange ngo jewe ngo niko nafise ico kintu. Ifriteze simpaka uba uyifise, urashobora gukorera mw'isafuriya canke mw'ipano, biterwa n'ico n'amikoro y'iwawe ico ufise. Ico ukora gusa ico usabwa, kora subscribe, ukore commentaire, ukore partage, wisangize n'abagenzi bawe ino video, hanyuma twese twigire hamwe ukuntu dushobora guteka indya ziryoshe kandi abashitsi bawe bataza kuvuga ngo mbega ibintu bimeze ukuntu. Ibi ni sample y'utuntu dukenya gusa, gusa urashaka kubitegura ufise ari ibintu vyinshi ushaka gutekera abantu benshi, urashaka kongeza utunyene n'utuntu dukenya nyene tw'umuntu umwe canke babiri. Urabona yuko dufise ibitunguru, turafise na ya nkoko twayikataguye, turafise amakoto, urabona ko twayashuhije, tuhashize mw'ipano, dushize ku ziko, tubanje kuzikaranga, turiko turakata igitunguru. Ivyo twabihejeje, hanyuma igikurikira yuko uramanza ukagaragura za nyama washize mu makoto ziri ku ziko. Ahanya nimukangone kubera ngo ari pano, no mw'isafuriya urashobora kubigira. Uyu ni wa muceri nababwiye. Umuceri nawo nzobigisha ukuntu tushobora kuwutegura kugira ngo habemwo utwo tuntu natwo n'utuntu dusanzwe, ukuntu ushobora kutuvanga. Urabona yuko harimwo udukaroti, harimwo harikovere, twaduharage bavuga ngo imibimba, hajyanye twawushize hajya kugira ngo tubanze tuwushushe kubera wari usanzwe utetse. Urabona yuko za nyama dushizemo ibitunguru, urarindira ibitunguru bikabanza bigasha biri kumwe na za nyama, urabona yuko ari ibintu biba bisa neza. Banza ukabigira ukabireka ibitunguru nyene bigasha ukaguma ugaragura uruhindukiza. Aho dushizemo soya sauce, vyonya ntimukangwe ngo nikweke ngo ubishizemwo ngo twebwe ngo navyo tuboronje, simpaka ubishiremwo. Ivyo n'ibirungo vyandi nyene vyose dusanzwe tumenyeye, gusa ivyo niko biba bisyeye, ibirungo vy'isosi. Iyi nayo ni moutarde, aha nawe ushizemo moutarde nawe bica biryoha, bikagira akantu uzenya agasupu kaba kavuze. Nka kurya ushiramwo nk'ibiyobe, mugabo gusa urumva yuko mu nyama gushiramwo ibiyobe si neza, ntibisa neza. Urabizi yuko nawe ukora isosi ugashiramwo ibiyobe ko atana kimwe ataco vyica. Aha rero twashizemo vya birungo, moutarde, aha twashizemo utuzi dukenya kugira ngo vya bitunguru vya birungo twashizemo bishobore gusha. Urabona yuko biriko birahindura isura, urabona yuko bitanguye guterana apeti.
yuko biriko biragenda bisha binahindura n'isura. Izi ni za firiti twashize hahandi muri ya firiteze twari tuzitetse, urabona yuko zahiye kandi ko zisa neza. Ahanya ntukanywe nuko bimeze uko, ushobora nawe kuziteka mw'isafuriya canke mw'ipano, biterwa n'amikoro y'iwawe. Ni wa muceri nawe twari twashuhije muri micro-onde kugira ngo ushuhe, ariko wowe ushobora kuba wawutetse ugishushe ukagenda neza. Aho rero dushitse kw'isahani za firiti, turiko turayora ko wa muceri kugira ngo umuceri uze ufise freshere nyene, urabona uba ufise n'akabore ushobora kugira ugenda urawarura nk'uko nyene uriko urabibona. Ni mu gihe uba ufise abashitsi nabo ushaka kugira nyene ngo bahe ibintu bimeze neza. Urabona yuko za nkoko nazo zahiye, urabona yuko uca ushira kw'isahani. None ibinya wobigaburira umuntu umwe akareka guhaga, ngo nuko wamupimiye umuceri. Ushobora no kuba ufise agafete muhira wabatirishije nk'umwana, ukavuga ati reka nanje uno musi ndabaha ibintu bisukuye. Urabona yuko ibintu biba bimeze bon. Ure tugiye naho kuri ya salade. Salade murabona yuko turafise ireti, jambo, concombre, ibitunguru, itomati, fromage. Inayo salade bayitwa salade americaine. Hanyuma ico ukora rero ivyo bifise wabanje kubironga. Ndababwira yuko isalade imbere yuko uyikora ubanza kuyironga neza kugira ngo ubucafu burimwo buvemwo. Uca ukatagura ya reti n'igitunguru, ugaca ukurikizako igitunguru udupiyese duto duto. Ahonye urabona yuko uca ukurikizako gukata ikaroti, nayo nugakata udupiyese duto duto. Naho tugeze gukata ya fromage, nayo ukata udupiyese duto duto. Ivyo nyagahize nabibabwiye ni mu gihe uba ufise nk'abashitsi ushaka kwakira biteka, utarinze guhamagara umukwiziniye ngo baze kugutekera muhira, usanga usesagwa amafaranga y'iwawe. Kiretse mu mwanya gusa utaba ufise umwanya wo kuvuga ati reka ndabitegure, ndafise umwanya baze kuza basanga vyahiye, nawe ushobora kuvyisumira hama nawe ukavyikorera. Urabona yuko abantu benshi bacangira kuba batabazi ukuntu aza kubicanga, akaba ariho usanga ariko arikora ku bantu, ugasanga uriko uradepansa amahera menshi cane. Urabona yuko uca ukatana rwa rutomati, onya. Urabona yuko ari utuntu duto dushizeko ya jambo, nayo ukata utuntu duto. Aho naho uca utora concombre, nayo ukayakata udupiyese duto. Guys, ndabibutsa yuko ntimwibagire gukora follow, gukora partage, gukora commentaire kuco ubona kitagenda neza canke ku kindi kintu ushaka kudusangiza, nawe tubwire ikindi kintu tuzokorerako. Uca ufata irigi, urabizi yuko mw'isalade irigi ntiribura. Salade irigi ntiribura iyo uri umuntu nyene uvuga ati uno musi nshaka kurya ibintu bimeze neza biryoshe. Akamagi kugira ngo isalade yawe iryohe cane. Akamagi ahonyura kurishirako n'indimu. Iyo nayo aba wibaza ngo ivyo ni biki? Iyo ni ntuzenya, iyi ni sosi ya mayoneze. Isosi ya mayoneze uba washizemwo
wakanyemo indimu ugaca uyisukamo, iyo nayo ni kuza kugerekako. Uhejeje kubitegura ugaca ushira kw'isahani. Guys, murabona yuko ari ibintu bisa neza, isalade isa neza rwose. Urabona yuko iterana uburo, aho ni mu gihe uba ushaka kugira byinshi, urabona yuko umenya ukuntu wowe wagura bitewe n'abantu ufise ushaka kugaburira. Abantu ushaka kugaburira ukuntu bangana. Urabona yuko isalade ni ikintu coroshe cane, mugabo abantu benshi usanga bafise ivyo bikoresho mugabo adashobora kumenya ati mbe nobivanga gute. Iyo ukoze salade nkene yenya uba ukoze salade Amerique, ayitwa salade Amerique. Urabona yuko ari salade nyene iba imeze bon. Guys, ndabibutsa mukore sabone, partage, commentaire, like, kandi mwibagire no kubwira n'abandi yuko ino channel yacu ya BFT Entertainment izohora ibasangiza ibintu bijanye no guteka, cinema, documentaire, comedy, eka n'ibindi byinshi. Urabona yuko isalade umuntu twariko turayikorera tuba tuzi yuko agomba yirireho, ica dusaba yuko tuyimutekerera tuyishira muri take away. Nuko murakoze guys, abantu bose twabanye muri no video muhezagirwe, Imana ibahe